ariko urukino rwo ku munsi w'ejo hagati y'umugwi wa FC Barcelona na Inter de Milan urarubona gute? Nuvuga ko ni urukino rukomeye ku mpande zose kuko nk'uko twabonye matchale twabonye no mugwi wa Inter de Milan utangura utsinda ibitsindo bigera kuri 2 ku buso n'umugwi wa FC Barcelona mugabo tubona comeback ya FC Barcelona n'ubundi nuvuga ko ni FC Barcelona itandukanye muri sezo tuko tubona FC Barcelona imeze neza itandukanye n'umwaka uheze y'uno mugabo Xavi Hernandez nuvuga ko ni FC Barcelona igumiza ko nuvuga ko si FC Barcelona icika intege kuko twabibonye muri match twabonye match ya FC Barcelona bakina na Paris Saint-Germain batsindwa ibitsindo 4 kuri kimwe tumuna nuvuga ko ku makosa yakozwe n'umugabo mwite Ronald Araujo abaza ko bamuza ikarata tukura tubona FC Barcelona baje batsinda ibitsindo 4 kuri kimwe mugabo nuvuga ko ni FC Barcelona itandukanye n'umugabo Jens Flick tuko tubona ku mpande zose ni FC Barcelona kukijanye na motivation afise motivation irenze umwaka uheze ku mpande zose nuvuga ko ni FC Barcelona n'ubundi kandi bagiye gukina abadafise n'umwana Alejandro Balde badafise Jules Koundé nuvuga ko Alphabek nuvuga ko umunimero 2 ndetse n'umunimero 3 bagiye gukina batamufise akazi nuvuga ko ni bamwe mu bakinyi bafashe n'umugwi wa FC Barcelona n'umwana mwite Alejandro Balde amuga bagiye kuba mubura mu nkino zigera kuri 2 kubwaje nuvuga ko kuri FC Barcelona n'ubundi nuvuga ko duke kubona n'ubundi rukino rumeze neza mugabo abiragoye ko tuzo tukeza FC Barcelona amayigo menshi gusumvza n'umugwi wa Inter de Milan abifanye nuko match yale ko nuvuga ko twaviziteze siko twabisanze nuvuga ko twabonye Inter de Milan imeze neza abantu basore nka ba Marcus Thuram bameze neza abantu basore ba Barella hagati mu kibuga nabo bameze neza ku ruhande rw'inyuma abantu basore nka ba Bastoni nuvuga ko ni equipe imeze neza ni equipe nuvuga ko bari bavunikishije n'umusore Lautaro Martinez wari amaze kuba agaruka neza cyane n'abasore nka Benjamin Pavard nabo bamaze kuba bagaruka bizumvikana ko Swad no mugwi wa Inter de Milan iruzuye mugiye kwa FC Barcelona abasore bagira kuri 2 ndavuga no mugabo Alejandro Balde ndetse no mugabo Jules Koundé babuze ku ruhande rwa FC Barcelona mugiye twatuzi ko niba abakinyi bashobora gufasha no mugwi wa FC Barcelona Jules Koundé twamubonye kuri shoke zikomeye nka Clasico ya Copa del Rey niwe haye no mugwi wa FC Barcelona intsinzi no mugabo Alejandro Balde nawe nizera ko amwamubonye nuva ko kuri match ya Clasico FC Barcelona itawukana kino ikombe cha Super Coupe nawaze n'ubundi yafashije n'umugwi wa FC Barcelona rero biragoye ko tugiye kubona FC Barcelona yitwara neza cyane nk'uko tuvyiteze abadafise abasore bagira kuri 2 mugabo ni FC Barcelona nuva ko n'umundi bashobora kuba abasore bagira kuri 2 mugabo hagati mu kibuga nuva ko mediane ya yuno mugwi wa FC Barcelona ikaza gufasha ku ruhande rw'inyuma kuko nimba ufise umwana nka Pedri Gonzalez ufise Dani Olmo abasore ameze neza ufise abasore nka Frenkie de Jong ufise abasore nka Firmino Lopez abamwe umwana ameze neza Pablo Gavira nabo ufise hagati mu kibuga nuva ko ni equipe yuze ku ruhande rwa FC Barcelona mu gihe n'ubundi usanzwe ufise attaque ikomeye irimwe ya Lamine Yamal irimwe n'umusore mwite Rafinha Diaz Bellerin ndetse na Robert Lewandowski amaze kuba agaruka ndetse nibura nuva ko amwe tubona muri Robert Lewandowski n'umwana Ferran Torres nawe azumvikana ko Ferran Torres nawe atoke kumona nk'umwe makinyi bameze neza kubganje nuva ko n'urukino rukomeye ku mpande zose cyane ko uno mugwi wa Inter de Milan uzoburi muhiri wabo nuva ko kuza gutsinda ibitsindo bigera kuri 3 bitsindo no mugwi wa FC Barcelona usanze kuri Montjuic anuva ko ni ibintu biba bitangaje anuva ko ugiye kwakira FC Barcelona ya San Siro anuva ko ni match tugiye anuva ko kwitega ibitangaza ko Ligue des Champions tukaba twitega ibitangaza ni match anuva ko ntundi simona ko prediction hano biragoye ko ushobora kweza umugwi hano amahigwe FC Barcelona sibazo kushobora kweza amahigwe menshi agusumza uno mugwi wa Inter de Milan kubganje hano ni 50-50 nanje nije nagomba mvuge miguravyo inkino ze yerekanye ukaraba ukungene yitwaye mu rukino rw'ibanze aba ku ruhande rwa FC Barcelona cyangwa ku ruhande rwa Inter de Milan urabona ko imigwi yose imeze neza haba musatiriza hagati mu kibuga ndetse no ku ruhande rw'inyuma urabona ko imeze neza uretse ko FC Barcelona yo hari hagahaze ku ruhande rw'inyuma bivanye nuko hari abasore batandukanye bamwe yari isanzwe igira ko kandi baringira kimazi kumbure batangujwe mu kibuga ariko kandi ubona ko badahari ariko kandi hariho n'amadublire yabo meza hariho ba Ronald Rojo hariho ba Gerard Martin hariya hariho bano basore
hagati mu buzibizi ba Poko Barsi abasore batandukanye hariya ba Eric Garcia baba bahari ubona ko biba ari ibintu byiza cyane gose ariko kandi hano ni na Inter de Milan nayo nyine nahizo biri muhira barantunga na Inter de Milan nahizo biri muhira ntibasiye bwose mbo nivyo kurande rwa FC Barcelona nivyo babuze bana basore bagera kuri babiri Jules Koundé nuno mwana mwita Alejandro Balde mugabo nivyo FC Barcelona novuga ko ifise abadefenseur benshi mugabo biragoye ko ushaka kuzana n'umwana Gerard Martinez ngo gumusaro nko Alejandro Balde ari gutanga hagati mu kibuga novuga ko ntushaka kuzana n'umwana nakuno musore Ronald Araujo kuri nimero 2 ngo gumusaro nko Jules Koundé aramaze iminsi atanga kuko Jules Koundé twatangwe kumarura nk'umwe muri ba nimero 2 beza dufise ubu nyene kuko nyuma ufise ibitsindo bigera kuri 3 na passe decisive zigera kuri 8 hano byumvikana ko sibiyariro bibi numva ko kumu defenseur rero biragoye ko Gerard Martinez ashobora kuza gutanga umusaruro nk'uno mwana Alejandro Balde rero ku ruhande rwa Inter de Milan numva ko abasore bose baruzuye abana basore ba Denzel Dumfries hano baracyahari nta numwe yaje kuba agira imvune byumvikana ko bana basore ba Bastoni barahari abana basore ku ruhande hano hagati mu kibuga barahari bana basore ba Charanoglu nk'abasore ba Mkhitaryan numva ko n'abatama bamenyereye rino higanwa rya Champions League kuko Inter de Milan nawo numva ko si equipe itamenyera Ligue des Champions ahubwo ani equipe numva ko imaze gushika muri za finale hano bamaze gutakana nivyo za Ligue des Champions finale batsinzwe no mugwa Manchester City twabonye numva ko Inter de Milan yarahagaze neza muri Manchester City tuzi ko imeze neza gusumbya Inter nako Manchester City twabonye nziza itsinda Real Madrid ibitsindo bigera kuri 4 ku busano nuva ko n'umwaka twa dufise uno mugwa wa Manchester City nziza mugabo ishite imbere ya Inter de Milan tubura Manchester City nziza nuva ko FC Barcelona nayo akuza nuvaho kuja kwa Inter de Milan abashaka kugenda bitonze uko ni equipe nuva ko ishitse nuva ko muri demi finale ya mbere uyo gutora wapi ni equipe ihagaze neza haba mbere wanashima no muhiganwa giye urabona ko aba kabiri kandi bari ko bariruka ku gikombe kandi mbere wanashima bafise n'abasuri bameze neza kandi bobo mbere nta n'imvune za hatari bafise uretse uno musore Lautaro Martinez yawe cyo kuba yaragize imvune nawe ku rukino baheruka akaba yamaze kuba garuka birumvikana ko ni Inter de Milan muri kano kanya bagiye kwakira FC Barcelona buzuye kandi kumbure bashobora kuba bifitiye ikizere ko bashobora gutsinda ku rukino rwo ku munsi wejo na cyane cyane ko ubona ko baje kuba babikora ku kibuga Madrid cyo no mugwa wa FC Barcelona bashobora no kuza bakabikora ibirushirije ku ruhande rw'iwabo na cyane cyane ko bazo basanze bari muhira igaruka rya Robert Lewandowski mu rumugwi nka FC Barcelona azoba ari urukino rwiwe rwa mbere ko bavuye mu mvune urarifata gute ku nyungu z'umugwi wa FC Barcelona mbona uvuga ko nindi motivation ku ruhande rwa FC Barcelona uno musore Robert Lewandowski ko dusanzwe tuzi ko numwe mu masore afasha n'umugwi wa FC Barcelona cyane cyane nuva ko muri match ziri capitale nkizi muri match nuva ko ariyo match ziba zikeneye umuntu abimenyereye umuntu wo mu legend nuva ko izindi match nuva ko Robert Lewandowski amenyereye nko mu mugwi wa Bayern Munich zino za Borussia Dortmund nuva ko Robert Lewandowski kuza gukina mu rukino rwo ku munsi wejo nivyo Robert Lewandowski afise karite uno mugabo Ferran Torres afise karite yo kugora aba defenseur adversaire nuva ko sinibaza ko ukwisanze abana basore abo kurande gunyuma barafise bana ba Bastoni sinibaza ko kumunsi waje bashobora kuza kubona abana ba Acerbi mu gihe dusanzwe tubona n'umusore Robert Lewandowski mu kibuga kuko biragoye ko ushobora kuzibona n'umugabo Robert Lewandowski kuko numwe ma nimero 9 bameze neza nuva ko numwe ma nimero 9 bamenyereye higanwa Ligue des Champions Robert Lewandowski yamenyereye imyaka myinshi muno mugwi wa Borussia Dortmund yakinye ari kumwe n'abasore ba Ousmane Dembele muri muno mugwi wa Bayern Munich bakinanye n'abasore ba Liberi abana ba Robeni nuva ko yakinye mu migwi komakomeye kandi nuva ko numwe mu basore Robert Lewandowski bameze neza n'imyaka y'amajana banateye n'ubwoba muri Ligue des Champions uno mugabo turamuzi ari muri migwi nka za Borussia Dortmund hari muri Bayern Munich
hariya no muri FC Barcelona nyene muri ano masezo aheze kuva ushitsemo urabona ko naho byagorana ko mu gushika kure ariko we wasanga afite ibiharuro vyiza muri UEFA Champions League. Nivyo kuri Robert Lewandowski ibiharuro n'umudi byo n'umugabo biguma twereka ko cyari umwe mu bakinyi beza ko nimufise ibitsindo bigera kuri 25 muri La Liga Esport tukagira ibitsindo bigera ano ni ku 10 muri UEFA Champions League nuva ko nundi ni statistiques zikomera kuba umukinyi mwiza kuko sinibaza ko Robert Lewandowski kugaruka kwa kuno mugabo Robert Lewandowski nivyo communication no mugabo Robert Lewandowski n'abasore ba Lamine Yamal bano ba Rafinha Diaz Berori nivyo afitanye communication kugo gwejuru bitandukanye no mugabo Ferran Torres kuko Ferran Torres nivyo yicaye match zinshi tutamona mu kibuga bivanye no bako no musubizi no mugabo Robert Lewandowski no mugabo Robert Lewandowski atagize imvune biragoye ko tubona no mugabo Ferran Torres mu kibuga biragoye ko tumona mu kibuga rero kubwanye numva ko igaruka y'uno mugabo Robert Lewandowski muri Swadi no mugwa FC Barcelona nivyo ndikiru cyambere gishobora kuza gutera ubwo buno mugwa Inter de Milan kuko mu defenseur aba defenseur buno mugwa Inter de Milan bazo bagiye kubona numva ko muri mene fatandukanye nuwo babonye muri matchale kuko akarita y'uno mugabo Ferran Torres nimwe bakinyi bazi gusinda mugabo Ferran Torres nafise yakarita yo kugora mu defenseur mugabo iyo karite ni uno mugabo Robert Lewandowski amusumvye kandi numva kubijanye numva ko nakona kiki uno mugabo Robert Lewandowski numwe mu bagabo batsinda imitwe cyane abitandukanye no mugabo Ferran Torres gitsindo kijanye n'umutwe uno mugabo ntushaka kumubaza ico gitsindo mugabo kuri Robert Lewandowski avyumvikana ko usanga bana bakinyi ba Inter de Milan bose bashaka kuza kuno mugabo Robert Lewandowski abakibagana no gufata wa musore Lamine Yamal nkuko twabonye muri matchale acanye Rafinha Diaz Berori kuko matchale uno mugabo Rafinha Diaz Berori matchale yamunaniye ntivyabaye vyiza ugasanga nova ko bana basore ba Bastoni abaza gufata no mwana Lamine Yamal mugabo byumvikana ko igaruka y'uno mugabo Robert Lewandowski sinibaza ko abazasiga no mugabo Robert Lewandowski bagaje gufata umwana Lamine Yamal rero biragoye kuno mugwa Inter de Milan ko anovuga ko naho shaka kweza amayigo menshi nubwo bari muhiri wabo ano ni 50 bivanye no kuno mugwa Inter de Milan muhiri wabo